niwe wazokazigama niwe wazokazigama niwe wazokazigama. Black FM nizere yuko muguwe neza n'ibiganiro turiko turabashikiriza. Ndabibutsa neza yuko tukiri mu kiganiro cyacu Gospel Talent, aho tweko turaganira n'umukozi w'Imana yitwa Charlotte, yari karatubwira ati tumenye yuko mu bibazo tuba turi kumwe n'Imana. Rero nagwanda babwire bakunzi ba Black FM n'ubunyene ntibigomba birangire. Ndababwiye ati rero tugomba tugende muri plan B. Iyo tuvuye muri A tuvuye muri zirya ndirimbo nyene zigenda bukebuke, ubu rero tugomba tugende mu zindi nyene zikomeye. Nga muri Black FM duhejeje kwakira umugwi utavyorosha, novuga ati ngaha mu mugabane w'Urundi umengo n'abandi bahaye imipaka, ariko ndabwiye ati mwisi yose anose mpwemu y'Imana ishika nawe nyene barahashika. N'umugwi rero witwa gute, kuva hehe? Indira gato imubanze mwumvize kano karirimbo kawo, cende ndababwira ati n'umugwi witwa kuva aha. Byose muravyumva ni mu minota itarenga ingahe, mu masegonda kwanza. Urumva rero iyo wakiri ikintu ugasanga gisumvya ubushobozi icuba wahebwe, abantu benshi batinya guheba, ariko nangwa ndakubwira ati hari ikintu ushobora guheba ugasanga ico kintu uragihevye mu guciye wakira icagaciro cyane. Rero ngo reko ndabibabwira turi kumwe n'umugwi do justified. Sinzi yuko nabona kivuze neza, ariko ngaha niho bibereye. Kuva neza na neza mu ntara ya Ngozi gushika ngaha muri Black FM. Reka rero tubakire ngaha, ndahera iburyo, ndahera ibubafu, hose ko mbona yumengo nyene ndakikuje bakunzi ba Black FM mwe nuko mutamu bibona bari ibintu bikomeye cyane. Reka mere ngahe iburyo bwanje mvuga ati ndabaramukije. Murakoze cyane. Mumeze neza? Ni sawa cyane Fadette, tumeze neza. Ati ninde kuva hehe hamuramutse n'abakunzi ba Black FM kugira ngo tubandanye kuvuga n'abakuzi? Yes, ni James, Just James, kuva muri The Justified, ka Just kavuye kuri The Justified. The Justified gisigura ko umuntu yatsindanishirijwe, donc no watsindanishirijwe James. Ego. Ibintu nivyoroshe bakunzi, je ndabona ibintu bikomeye cyane. Ndabaramukije. Turabaramukije natwe. Hamani Just Golden. Kuva muri Justified. Mwese mitwa ba Just. Ni Just kivuye kuri Justified. Amazina yanje nitwa Amategeko Golden. Mugabo kubw'umugwi I'm Just Golden. Aha turabona uwundi musore nawe nyine turashaka tubwire kandi cyo nzi cyo ni Just ama nibikurikiye. Just Wilson. Yes. The Justified. Yes. Just Wilson. Nawe ndabwira yuko kuri micro nawe muri kumwe na Justified. Turatumva yuko ari ibintu by'ama just gusa. Ariko ndashaka kumenya kubera iki Justified mutavuze ati just n'ikindi kintu, ariko mukumva mwovuga igozina ati Justified kubera iki? Navuga ko Justified kiri kwije. Navuga ko ni jambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Rero urisomye mu rurimi rw'icyongereza uzosanga donc uzoritahura miyo sense yo gutsindanishirizwa. Rero turavuze iyi verse ko tuyigira ko reka tuyikombine hama tukuremo kano kantu nyene bari ryo zina ryacu ni Romain 30 Abaroma 8:30 abo yatsindanishije yarabahamagaye. Abo yahamagaye abahaye ubwiza, abo yahaye ubwiza abasha gucika abana b'Imana. None kumengo James nawe uri kuratangara, nawe ntiwahamagawe ntabwiza. Jina nzi yuko nyene uri mu Just nawe uba warahamagawe. Bona narahamagawe habwo nari njye kumwe nakatanga isiguro yumvikana abantu ashobora gutahura. Ego. Rero mu yandi majambo mbiga kuri go zina tukiri kwizina nyene. Ni giki kintu mwobwira umukunzi wa Black FM ariko arabumviriza uno munsi, kuko numva ni zina rifise isiguro kandi isiguro ikomeye cyane. Mbiga ni giki mwomubwira muri aka kanya? Ikintu twamubwira muri kano kanya nuko ari zina ifise isiguro rinini. Ikintu The Justified isigura ngo abatsindanishirijwe. Abatsindanishirijwe naho ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu ari ngaha kuri nosi yafise umugambi wo kuzoshika mu ijuru. Kugira ngo uzoshike mu ijuru nuko Imana iguhamagara, hanyuma yamaze gutoranya ugatsindanishirizwa. Ibyaha byawe bikakuvako ukambara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo uzobone gushika mu ijuru. Anomva no kwipfuriza umuntu wese ariko aratwumviriza yuko nawe nyene yoba The Justified, hamwe mva yuko yatsindanishije by'ukuri bivanye ariko aritegura kuja mu ijuru. Nicyo kintu nobwira no kwadukurikira. Mbega none hatsindanishirizwe bande? Umuntu wese arashobora, ndazi bimeze gute?
watsindanishijwe ubwa mbere ni umuntu aba arakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kuvuga ngo aba yaravutse ubwa kabiri yaravutse ubwa kabiri ibyo bigaca ku ntambuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo akanwa umutima w'umuntu niwo yizeresha akaturisha akanwa ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana maze akizeresha umutima icyo gikorwa kimaze kugwa mu buzima bw'umwana w'umuntu umuntu wavutse ubwa kabiri maze akakira ayo masezerano yo gutsindanishirizwa kuko nta rubanza ruba rukimurega kuvuga ngo abacitse watsindanishirijwe yes muratubwiye yuko tuba ducitse abatsindanishirizwe ngo murabatsindanishirizwe mbega gushika uyu munsi Justified yabifise uturirimbo tungahe Justified ifise indirimbo zibiri iyo bitwa ibanga hamwe niheruka gusohoka yitwa niwe kubera iki niwe niwe banga niwe banga ry'ukwizera kwacu iyo bavuze niwe twumva ibintu byose byiza twobihariraho kuko niwe yatumye tuvuka niwe yabazanye ngaha niwe yatumye tumenyana niwe nyanduruko y'agakiza kacu niwe buraro niwe buramuko donc niwe byose niwe ibyo byose niwe muga gusa du specifije kuri no ndirimbo naho niwe iza isigura ikindi kintu gikomeye cyane ikintu gisigura nuko tubona tuko turandika twumva inspiration twayikura tumva tworemesha abantu bazokwakira ino ndirimbo yuko inyuma yo kwizera Yesu Kristo maho menga urugendo ruragoye naho menga ntitubona ingene biko biragenda iki niki twemere yuko ari Yesu Kristo azodushikana mu ijuru umva umuntu bwiwe ntacyo yoshobora umuntu bwiwe ntacyo yoshobora kuzigama agakiza tuvuga ati agakiza yaduhaye ntazo kazigama umuntu bwiwe kuzigama agakiza biragoye ariko with Jesus everything is possible nicyo kintu twavuze muri no ndirimbo yuko turi kumwe na Yesu akari wazo tuzigamira agakiza kacu niwe ariko ngaje biciye bimpa ikindi gicapu ndiko ndabona igicapu c'umuntu ariko ala prospera donc ariko arashobora gushika ku buzima bwiza ari muri Kristo muga abantu benshi yo bariko barashika ku bitangaza ntibamenya kariwe mbega abo bantu namwe babwira iki nka do Justified niyo message twashatse gutanga hakuru niyo message twashatse gutanga ukurabona ko muri no minsi inyigisho zihari ni tuja mu ijuru ariko twakoze ibikorwa byiza ariko twagize ibinibi mugabo mu rugendo ruja mu ijuru twe twavuze ati Yesu Kristo ni watangura iki gikorwa ciza mu buzima bwacu kandi ni waba akibandanye gushika no ku mpera yacu nubwo gushika no ku mpera y'umuhamagaro Imana ibaraguhamagariye ibyo camwo byose turetse n'ivyo by'abantu bo kwita ukunuku na kuriya hariyo no burya hatugwana n'ibintu bitandukanye umubiri kamere n'umugwani satani byose birashobora guca intege mugabo icyo twama dukwiye gushira ku mutima nuko yatanguje igikorwa muri twebwe ari izo kimarira ikagisozera kuko iyo yaravuze kitazigera ire ku mwana wayo ngo agende nkuko nyene izo kwa migwanirisha yashize muri yo wow ndashaka hariho abakunzi ba Black FM bariko baratwumviriza batemera neza yuko muri ngaha nico gituma none janda bashabe basi mubagirira akapera basha rega n'indirimbo mushaka kwa mwatubeshe mwayikuye ahandi hantu ariko ni mwatugirira akapera turaza kuvyumva kari mwege hama n'abakunzi bacu bumve kari mwege hama nyene tubandanye tuvuga ati niwe nyimba merewe neza niwe nyimba ndiko ndashika ahantu ntari niteze niwe nyimba haragakiza mfise niwe nyimba haraho ngomba gushika niwe nyimba mfise ivyipfuzo niwe nyimba twahuye niwe nyimba dufise impwemu zagusa niwe muri vyose niwe urabitahura ahubwo nizeye kuko ariwe yabanje kunkiza oya nta mpumyi yihitiramo guhumuka Yesu ni wakubwira ati ndabivuze humuka ntabwo babwimijima mambo ni mbere kuko nyene umucari we yamamagaye yaravuze rimwe nduva ndava hasi ati nugira ubwoba bw'isi kineshisi sinamuhaye ikaze mu mutima yampaye musha yakuyeho umutima ukomanaye nk'ibuye yaca mamwe mashoboza kwitondera amabwirizwa yiwe niwe yatanguje iki gikorwa cy'agakiza aranagikomeza kandi ni nawe azogisoza birashika nkananirwa nkumva umenga ntorekura ariko imbabazi ziwe zinera gushikama yambwiye ko ari kumwe nanje kandi agendana nanje inzitiro zanje ziho zakamaso naho bakure nshuti magara zikanera kagere
namana icyizere icyo yasezeranye kuri je kizoshika ico nakiriye gisumba ico nahevye agakiza yamaye niwazokanzigamira niwe niwazokazigama niwe niwazokazigama niwe niwazokazigama niwe niwazokazigama niwe niwazokazigama niwe niwazokazigama. Wow, niwe ahubwo ndinzwe ntabwo ndinzwe ngo nuko ndamugumije ahubwo ndinzwe kuko ari mbo ngumije no mugumya nogira ubwoba nkarekura ariko ndumije mu biganza byiwe ntacyo shikura n'ubuntu bwiwe gusa bushikanye ngaha kandi ubwo buntu nibwo buzoshika nayo yaba byari byubakiye kuzanje nkomezi simbona na gaca aho nari kuba no mu mwijima w'umuzitanya zo kwitwaza ijambo ryiwe nk'itara kwabo tunigana turabinyama n'amaraso nkenyeje ukuri ntacyo gombeshamwe na gato kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza inyama ndayizimirisha inkinzo y'ukwizera nkashira kibirato by'ubutumwa bwiza nkasengera muri mpemu mu buryo bwo kwinginga ntabwo banogira fise yesu ndagira nibyo ndega kera byambuza kuja hera yesu yarabibambye maze acama mwemu yera ndumva ni ibintu bikomeye cyane ngaho muri studio za Black FM ngira ngo namwe muri ko murabyumva turiko turavuga ati niwe niwamba kandi niwazigama urumva niwabirema kandi niwabibesha haleluya nibaze ko bakunja blog ba Black FM muri ko murabyumva yuko ngaha muri Black FM dufise abantu bava ingozo ariko batubwira ati niwe no nawe ndakeneye utelefone mukunzi umbwira ati mbega kakaririmbo ukumvise gute mbega nawe wovuga yuko ari we nyimba uri kuca mu bintu mvuga ati niwe azogira iki azobinkuramwo ndashaka mutefune kuri kakanimiro nyine 65 mumbwire mbega mukakiriye gute James je sinzi yuko mwe bihora bibashikira igihe wumva indirimbo kavuga ati indirimbo ni yanje ndashaka abo bantu bumvisha kakaririmbo bakavuga ati kakaririmbo nakanje batelefone batubwire ati twege twumva vyaye bimeze ukatari kubigenza uko hama tubandanye batubaza n'utundi tubazo ariko rero hari amajambo mwavuze numvise umenga arakomeye cyo tuze ni gute ashobora kuragira umuntu icyambere dushobora no kwiyumvira mu buzima busanzwe ni kubera ko tuvuga ko umuvyeyi ari warera umuntu ni kubera tubona yuko umwana baramaze guha uburenganzira umuvyeyi wakumva yuko ari washoboye byose kuri we rero Yesu mu kuturagira hariho ivyo kugira uvuge ko Yesu ari wakuragira hari ivyo utegerezwa kubukurikiza kubera ko nimba umwana w'umubanyi ntashobora kuvuga ngo je ngo papa wa James ngo niwe donc en charge ivyanje byose mugabo tuvuze Kristo ko ari waturagira cyatse kuvuga ngo Kristo nkuko twabivuze niwe muyobozi w'ubuzima bwacu niwe mucunzi w'ubuzima bwacu cyo ni cyambere sinzi ko niwe mucunzi w'ubuzima bwacu ama ikigira kabiri gituma ari waturagira nuko twebwe ubwacu twiragiye turazimira twe turemera ko turi intama zirakenera umwungere ivyo wogira byose nta muyishiza ahantu itegerezwa kona ni ikintu gitekereza mugabo kirakora amakosa nayo kitari kumwe n'umwungere twebwe turi intama rero nimba turi intama zamazikeneye umwungere mbega ubuzima bwanje canke ivyanje byose ndabiha intumbero mu gicapo Kristo abikeneyemo kuko birahari arakubwira genda uko nimba ushaka kwitwa umwana wanje nimba ushaka kuba ibintu biranga abana banje nibi mbega wewe urabikwije kugira rero wemeze ko genda kuyobora abamaze kuja muri ubwo buzima kuko Yesu we ntaturagira nk'abavyeyi bari kinashira ko cyo duha ubuzima abavyeyi bataduhaye mu babitawe nka Daudi yavuga ati Yesu ni mungere wanje sinzogira iki sinzokena umva yarabona yuko hano kwisi turagira abavyeyi ariko ugasanga umuntu arakinya afise umuvyeyi ubwo Daudi yavuga ati sinzokena mbyagizana na umva wafise umuvyeyi Yesu kamugira umuvyeyi wiwe nta kintu akena